mwiyandikishe mugire izo nguvu zo kwiyandikisha mutumirane mu bihugu butumwa mu buhe ba Satbi mu buhe ba Kiriku mu buhe ba Melanin Boy mu buhe ba Ninde DJ Fernando ba Kerina ba Andi bagabarimbye bacu ba Diwan ba Dramati nandi batandukanye ba Gladys ba Vera Muhimbare ba Divine Light ba Mande kandi ba Lopez. So guys mwijukire kugira amabati ya Superbat mwijukire kuyakunda mubikunde mubikore hama baririmbyi muze dushigikire ngo ruganda cyane n'aba influencer batandukanye kuko n'uruganda rwimvira ku ba jeune na cyane cyane ko turi aba jeune tudukeneye gushigikirwa urabona ko atakorutagira kugira ngo dushigikire aba jeune yambona kazoze ya muri 2040 2060 ihera ngaha. Yes kunzi ba Channel TV reka ndabekaza ngenda bashimwe mu bose mwaje kudukurikira babera no mu gihugu cacu ciza cyo Burundi wa buri media so ndabwira ngo big up son and don't give up. Yes igihe cyose ndi ngaha nkaba nashise imbere ya television yanyu mukunda cyane ariyo Channel TV aho mu majambo nkunda kukubwira nuko utocika intege uri ko iki gituma ucika intege no munsi kandi uri kwisonga novongo ku musozo. Yes kora cyane wizera Imana ibisigaye nto giving up biragenda neza cyane. Yes icyo bibwira minyone di monde minyone di ciel nta handi hantu ushobora gusanga ayo mazina atari kuri Channel TV. Yeah subscribe nimutaga subscribe kuri TV yacu hama tuganire. Yes uno musinje ngo tuganire kwiterambere mu majene terambere mu papa terambere mu mama terambere mu matama terambere mu matama kazi no mu bana. Nkuko ngomaze kubibona ndi muri gwa ruganda ndavuga ngo merewe yandi wizindi nganda zose arigo Superbat. Ngo no musituje kuvuga ikirere tutitaye ku bintu bitagira akamaro. Jewe kamvuge bukebuke ndashavura iyo mbonye amajana bari muri entertainment bariko baratukana ibintu bitagira umutwe n'amaguru kandi hari ibikorwa bokora bakiteza imbere. Yego kora cyane les jeunes mukore gose mukore cyo mwakwiye gukora mukore ibiri mu mitima yanyu mutiriwe mandagaza nyamutukana ibiki n'ibiki zona ko bagutuka bakwikorera mugaye ivyo byose ikora kutamenya ugiye mwari mozi ntimutukana mwokora ibikorwa by'iterambere mufata kinije n'uruganda rwa Superbat. Yes nkuko mwabibonye nta bishashe nza kubabwira birenze ivyo tumaze kubabwira ariko kiga mu bintu nkunda kuvuga hari akantu umuntu kaba karamuciyemo ntakumve mugabo nongeye kuza kubabwira gute. Ibi bintu tuvuga ni ibintu bikomeye cyane. Twarabonye la fois passée lancement officiel ya événement izoba muri Superbat aho finale twabonye ko izoba itariki 15 z'ukwezi kwa 12 abaririmbyi batandukanye bazoba ariko barahiganirwa imodoka akaduga ku Mutonore. Yes no muduga mwiza cyane umuduga novuga ngo kandi noneho wamaze kuya imodoka je dis bien imodoka kiba ari gikomeye cyane gishira mu shomvu ko atari ryarindi rihoba abarishira hamwe ikomeye cyane aho gyumvira kugwaruka numva nta muntu atobikomera machine nta muntu atovuga ibintu byiza cyane bikomeye kuko tubona abandi bantu batimvira ku ba jeune batimvira ku mpano dufite mu gihugu ariko havyo uruganda gene gwimvira ku ba jeune ibintu bikomeye cyane. Yes abantu benshi nagiye muri ama commentaire imodoka ni ya Satbi imodoka ni ya Kiriku imodoka ni ya Ninde za Diwane Ninde ni muri mubiki muri ko muriyandikisha muri ko muriyandikisha kugira ngo uzovemwo ugire amahirwe yo gutahukana iyo modoka uri mubiki wowe utariyandikisha uri mubiki cyo guhamagarira aba jeunes cyo tuba baririmbyi ko bakwiyandikisha ku bwinshi kuko amahirwe ni ikintu gikomeye cyane. Je muramba sinabonga ndabadese umugabo ntangara se tukintu cha pre-music no kugenda gitangura haba harimo abantu bashusha uvuga ati abantu y'inyazotahana pre-music
uzotahana bazotahana ziya 25 million bahora batanga mugabo kajone umuntu utari witeze utari unibaza ni watahanye ayo mafaranga aho ndavuga ba Francis Destin nta numwe yibaza ko twari bien sûr nta numwe yibaza ko twari amafaranga balahetse setero nta numwe yibaza ko twari amafaranga mugabo higanwa rya mari higanwa kandi Imana hari giye kumurika gatoroshi ugasanga utiyandikishije ugira ubwoba ngo hano yandikishije satpi ngo hano yandikishije kiriku ngo je ngo no bankija kwa no bananziki oyaha yandikishe hama uze uhiganwa kuko amahiganwa umuntu yikuye mu higanwa abayerekanye ko adashoboye none wayi uri umuntu novuga ngo uri kurakora ibintu hama hakabamo akantu kutiyemera ibintu byose uri kurabikora shama ikintu cyo kwiyemera kwigira iyo confidence kavuga ati nubwo ntoyitana kazima nagiye mu higanwa kandi ko babo guselectiona ni ikintu gikomeye cyane gose yes naje kubabwira hanini ico ni evenement yitwa Super Beats tamba plutôt sakara na Super Bats wowe udasakaza amabati ya Super Bat ndibaza kuzogira ako kantu uzoyibona nyene kuko urumva uruganda inganda tukazumvise nyinshi zikara amabati mugabo usanga ntiyumvira ku bajene ntiyumvira ku bantu hano dusanga Super Bat apart yuko yiyumvira ku bantu bose yiyumvire no ku baririmbyi bafite iyo mpano urumva bafite iyo ngabire irabimvirako ikindi kintu nuvuga ngo gikomeye cyane nuko mubati yo muri Super Bat apa gikora ariko ndabivuga gusa kugira ngo ndavyamamaze ibintu niboneye naganire n'abavuga ati amabati yo muri Super Bat atandukanye n'ayandi mabati iri kurakoresha amabati yo muri Super Bat haraho akunguko kanini cyane kuko imaze kuba ifise imigongo murabizi ko ari mari femelle aho mu gihe ayandi izindi nganda zikora mari gusa mugabo uruganda rwa Super Bat rukora mari femelle bati rimwe riri mari femelle so guys mwijukire kugura amabati ya Super Bat mwijukire kuyakunda mubikunde mubikore hama baririmbyi muze dushigikire ngo ruganda cyane n'aba influencer batandukanye kuko uruganda rwimvira ku ba jeune na cyane cyane ko turi aba jeune tudukeneye gushigikirwa urabona ko atakorutagira kugira ngo dushigikire aba jeune yambona kazoza muri 2040 2060 ihera ngaha hari abantu bibaza ngo bararindiriye 2040 kugira ngo babone Burundi bwifashe oya byaratanguye no munsi tegezwe kuba mu no munsi dutegezwe kubona ubwo Burundi uno munsi dutegezwe kubona ico gihugu no munsi dutegezwe kubona ubwo Burundi nyene ubwo Burundi twifuza kubona muri 2040 nuno munsi tububemwo hari abamaze kubwinjiramo Super Bat yamaze kuvyinjiramo yamaze kwinjira muri 2040 bari muri iyo mu Burundi bwifashe reka turindire Burundi imbere 2060 ariko nzoba nkiriho kwe ego ndacari umwana ndacari muto nzoba nkiriho nzobubona ubwo Burundi ariko je nibaza kutazokuko twashika muri 2060 bien sûr que tukamaze kubona uburundi busho ubutare mwabanyezi yakamya mwebwe murabona ingene umukuru w'igihugu cacu ciza cyo Burundi mujama wacu ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo akora ijoro n'umurango kugira ngo ico gihugu gishike kuri iryo terambere so guys twegera umutima nkwa son excellence kuko no umuntu akomeye cyane no umuntu novuga ngo ni nakaroro keza ku ba jeune novuga ngo umuntu atabibona nukuri nta mutima nta namasafisi umukuru w'igihugu cacu cyo Burundi ciza arakora ibishoboka byose kugira ngo aba jeune bibone mu mbona kazoza uri umujene ukaba ukiryamye ukivyuka saa 5 kunywa icayi ukaba ukiryamye saa 3 kugira ngo kuvyurira kunywa icayi ari no urakomeye neza reka turabe umukuru w'igihugu cacu aravuga ati utegerezwa gukora kandi tumenye ko ibintu byose biva mu maboko yacu tumenye ko ibintu byose Imana irahezagira oui bien sûr kandi igihugu cy'u Burundi ni igihugu c'isezerano ni igihugu ciza kirimo byose mugabo birasaba ko tubibona tukavyuka tukabikora kugira ngo igihugu cacu kibe igihugu cifashe kandi igihugu giteye imbere so guys sinabarambira cyane mugabo shaka kubabwira ngo reka tugendane n'imbona kazoza yes tugendane n'imbona kazoza dukore cyane dushigikira bariko barakora dushigikirane kubera ko akenshi bakunda kuvuga ngo
inzigo niyo dogre ya nyuma canke umutima mu niyo dogre ya nyuma umuntu abashikanye kugira ngo abo murozi. So guys, dushikira abantu ariko barakora nimbura umujene kora cyane bagenzi tugushigikire natwe mudushigikire kugira ngo uburundi bugume bwavansa muri yambona kazoza bugume buza muri yambona kazoza 2060 2040 2060 vyose nige twabonye igihugu cacu gifise ubutunzi bwose atana kimwe bibuza kugira ngo butere imbere ariko ivyo bisaba kubihishurirwa. Yes, rero dukore cyane hama baririmbyi ndabibukije ko iri higanwa rikuraba nanje rirandaba jewe naje kubikubwira kugira ngo umenye neza ko hasigaye iminsi mike yo kwiyandikisha muze mwiyandikishe kugira ngo uronka ayo mahigwe. jewe nko yandi umuririmbyi mba nahejeje kwiyandikisha vraiment nta numwe kuntanga mugabo kubera ko natwe umunsi mwazotwibuka nzoba wa mbere mu kwiyandikisha kugira ngo ntari yo modoka kandi je nzoyitwara uzarevo imodoka ya kabiri y'aba influencer je nzoyitwara kana muze mukabika ahantu mwiyandikishe mugire izo nguvu zo kwiyandikisha mutumirane mu bihugu butumwa mu buhe ba Satbi mu buhe ba Kiriku mu buhe ba Melanin Boy mu buhe ba Ninde DJ Fernando ba Kerina ba andi bagabirivye bacu ba Diwan ba Dramati n'abandi batandukanye ba Gradis ba Vera Muhimbare ba Divine Light ba mande kandi ba Lopez n'abandi batandukanye mu baye kugira ngo n'abandi benshi abaririmbyi bacu ba El Pro ba B-Face ni benshi cyane bavuga ba Double J ni benshi abaririmbyi bacu ni benshi sinobamara mugabo mu baho butumwa kugira ngo baze kwiyandikisha batware imodoka mvuze imodoka ari ikintu gikomeye cyane. So guys, let's go turindire turabe umuntu mu amahigwe muze mutore buryo bwo kwiyandikisha barabarungikiye mwarabubonye mugende ku mbuga zose za Superbat kugira ngo mubone ingene mwiyandikisha canke ugira makenga hasi hariho nimero aza kumpamagara kugira ngo ndamubwire ingene ibintu vyifasha. So guys, let's go tugende mu mbona kazoza na Superbat. Ciao ciao.